abenshi mwakunze kubona uri muri groupe WhatsApp ukabona ibifoto biguma byiyugurura nkuko, ukabona ibifoto byose barungitse muri groupe kanaka biguma byiyugurura atari wowe wabyuguruye, n'amavideo mbere akaguma yiyugurura like this. Murabona ko amafoto yose barungika no muri groupe jawa aguma yiyugurura ugasanga byakujurije telefone. Uno munsi wenda kuzana trick y'ubwenge nyine ushobora kubihagarika hakiyugurura ico wowe nyine ukozeko, yaba document yaba video. Urana nkoje video byose bikabyitishaje kandi nta tishaje. Yes, raja no mu zindi groupe turabe, nubwo tuja mu zindi groupe like ndabe groupe abona kurungikamo ibintu by'ifoto ndabereke par exemple groupe abona kurungikamo ibintu by'ifoto ndabereke ibintu byose bice byiyugurura. Yes, urabona nk'uyu, urabona nk'utu dufoto barungitse bonyene twose tuguma twiyugurura kandi atajeyo na byuguruye. Urabona izi zose ko zaciye zitirishaje, aha nta nimwe mba natirishaje ugasanga byaje ari byinshi, ugasanga telefone yuzuye video byose bakana byitirishaje atari wowe bitirishaje. Nikiba cyo genda kuzaniye kigufasha kubihagarika hakiyugurura ibyo ushaka. Abenshi ndazi mwari mwakimbagije, nanje murabizi ko buri gihe nasinzira iyo mwambaje ikibazo sinigera nkora itiro ntakironke nyinshi. Thank you. Hanyuma ukaba mushasha rero ubonye na video ndagusabe tubanze nyandike muri Facebook dufite page yitwa New Life Studio Bugenyuzi, hanyuma uyiroshereshe New Life Studio Bugenyuzi. Hanyuma numara kwirosheresha urabe ko rino jambo iwawe riza yitwa following, ugasanga ntiririyo umenye ko utari kurankurikirana, umenye ko video nyinshi z'ubwenge zizaba zigucika. Hanyuma kuri video muze ngaha mukore partage ku magroupe n'ahandi. Yes, hanyuma reka tugire ku kigo nyezina cyatuzinduye uyu munsi nyine ushaka kubihagarika bigatuma bitaza birashikira byiyugurura, bidashika byiyugurura higurura ibyo ushaka. Ibyo biragabanya n'amamega kuko urumva nk'ibi videos byose usanzwe byagiye biriyugurura n'amamega yawe uca usanga yagiye arahaherera. Urumva ko ndakuzaniye trick ituma amamega yawe acagenda neza. So baza kuza ngaha hejuru nyene uri muri WhatsApp hatuna turongo dutatu, hanyuma ushonde ko nkuko, hanyuma numara gushonda turongo dutatu baza gushonda ahantu handitse parametre. Yes, cyangwa settings, it depends on your WhatsApp language. Cyo ndamuri settings icyonda kucankora ndaza kuduza like this, hanyuma nce ahantu handitse storage and data uku numara gucana kuri storage and data waza kuza uyishonde ko nkuko. Ndibaza mwese muri kumabona ahantu handitse media upload. Yes, media upload. No, I'm sorry. Urabona ahantu handitse media auto download, donc ibintu bihita byitirisharja automatiquement. Nico bashatse kutubwira, ibintu byitirisharja automatiquement. Chituza ngaha when using mobile data. Sawa, aka nakantu kambere igihe cyose tuba turiko turakoresha amamega turi kuri connection ya carte SIM iri muri telefone turaje nkuko. Urabona when using mobile data ibintu byose bizoca byitirisharja. Bana ngaha ifoto ngaha urabona jewe igihe cyose nzoba ndiko ndakoresha amamega handitse ngo izoca yitirisharja, audio izoca yiyugurura direct, video izohita yiyugurura direct, na document izohita yiyugurura. Aha rero nk'umuntu ashaka ati igihe cyose nzoba ndiko ndakoresha amamega document izo abarije nzoyugurura, video abarije nzoyugurura, na foto abarije nzoyugurura. Audio kwavyo gutwara kanya ashaka ati ntaco audio nzosanga yiyuguruye ukacuza kuri okay. Igihe cyose nzoba ndi kuri wifi aka ka kabiri when connected to wifi. Igihe cyose nzoba ndi kuri wifi ncanca ngaha ndi kuri wifi nkeneye ko amafoto atazogwitirishaje naho nyene kabya nyuzuza telefone, nkeneye ko audio atazogwitirishaje, nkeneye ko video zitazogwitirishaje, na document zitazokwitirishaje. Ikigo cy'ubwenge ndaza muri ko murabibona. Yes my people, hanyuma kwa tutuntu tw'ubwenge aha nk'iyi foto reka turakwaro nka foto baba barungitse ubunyene vuba vuba ndabereke example nuko ntazi ko hariho groupe ubunyene baba barungitse foto byihuta. Umugabo I'm sure
I'm sure groupe yose baba barungitse ifoto ubu ntiyoshika yiyugurura. Nuko mbona ata groupe irungitse ifoto, bamaze kurungika ifoto hanyuma bizoza bimeze reka ndabereke ingene bizoca biza bimeze. Aho nari navyugariye bica biza ifoto ikaza ukabona ko yaje mugabo ukarinda kuyifyonda kugira ngo iyugurure. Reka ndabereke ingene usanga bimeze kare aho nari navyugariye ndiko ndakora test. Ndabereke okay, murabona zino foto za hano haruguru izi murabona ko bazindungikiye mugura urabona yuko zituguruye. Ucurinda kuyifyonda ko nkuko ucurinda kuyifyonda ko ikabyugurure ari wowe ubishatse. Nateke kubwenge mukomeze kunshigikira kuri subscribe kuri YouTube channel, muparite jawande mwandike muri commentaire. Umuntu wese afite video yifuza ko tumukorera yandike muri commentaire. Comment zanyu ndazisoma kandi nkishurira igihe nini commentaire y'umuntu yishuye. Thank you for watching.